ubwa mbere kubijanye n'umutekano nta numwe atabibona ko igihugu cyacu kirimo amahoro n'umutekano kuva mu mwaka wa 2005 n'icyo umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ari ku butegetsi umutekano yarawuharaniye bikwiriye abarundi tugatembera ijoro n'umurango mu mahoro n'umutekano ejo bundi mu 2015 mwarabonye ingene vyagenze abagombye kubuhungabanya yarahagarariye igihugu bidasanzwe ivyabaye mwarabibonye bijya vyabaye igihe cyose yahora biba murazi ko umuntu yacanyaga amagara akisova bavuga mu Kirundi mu Gifaransa kwisova yaca yigira n'umuryango wiwe bakigira mu mahanga kuko babaragwije ubutunzi mu mahanga bagaca bigira kwicarira mu bindi bihugu bikomakomeye maze bakaba barafungura ivyo bagiye baregeranya ariko we yavuze ati reka ngaruke mu gihugu ngende guhumuriza abarundi ninapfa ninakira mfane n'abarundi canke nkirane n'abarundi kandi uburyo bwo kuba hanze ntiyari kububura ari kuburondera kuko umaze kuba umukuru w'igihugu buri umuntu akomeye ntiwobura ingene wibesha mugabo yaritanze aritangira igihugu hama abarundi baca bararema umutekano w'igihugu uragaruka neza inzego z'umutekano inzego z'ubutungane inzego intwaro bose arabaremesha akaguma akurikiranira hafi bijanye n'umutekano kugira ngo umutekano umeze nkuko uri uno munsi ivyo rero nta utowe mushimira kandi yabikoze mu bwitonzi budasanzwe nabisubiyemo yuko ubwitonzi bwiwe mu kugarukana umutekano mu gihugu cacu kiretse babandi nyene batabona ubona wewe arabibona abantu baturira amapine nimwabibona mbega bajya abapolisi ntibari bafise ingene bo bivuna bihuta bakoresheje uburyo bafise ni kubera iki babamama bakabaherekeza bakabarunga ikimuhira bwaca mu gitondo bakagaruka mbega bajya baje ku maradiyo bavuga ngo subira mugende muturire amapine mukore bijya bibi byose mwabonye ntibari ngaha ntibatekanye bamwe bamwe ntibagiye kwiruka aribo babishatse hari inkoni yari yabashyize ku mugongo yari kwarabarindira kugira ngo bihanure ubwitonzi rero yerekanye mu kwamaharanira umutekano ngaha mu gihugu cyacu ntawo bivuga ngo abimare bose barabibona barabizi nta Burundi n'umwe atabibona n'umunyamahanga ariko bamavuga babandi w'inyenda muvanura nyogo hariho abantu batazigera bashima kandi nta muntu azogenda atafise abansi tugira imana ko abansi ari bake abakunzi bakaba benshi kubijanye n'imibano murabona yuko abarundi kugera no musi babanye neza kandi bafashanya abarundi barashize imbere imana barayikunda kiba novuga nk'ikintu kiza gukinga ko bari bafite icyo batinya kiba ikintu ije gukinga kugira ngo abarundi babandanye bamenya yuko hari icyo bateza gutinya mu buzima bwabo bwa misi yose iyo bari gifise ibyo bari ko barakora byose mbere kiza no gufasha ko urukundo rusasagara mu gihugu ari nacyo gituma abarundi bagenda bagira akabazo cyane kariya haba gufashanya muribuka mwese mwarabona ko murabona yuko abarundi abagwayi benshi baragiye kuvuzwa bavujwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu bavujwe n'uburyo bwa leta abantu nikora abarundi abafungirwa mu bitaro bavyaye bibarutse muribuka ingene vyagenda abana bataja ku ishuri muribuka ingene vyagenda ivyo byose bijanye naho vyashika mu karere kana kakaba inzara muribuka ko yamahimiriza ati genda musangire abo mu ntara zaronse genda mugarukire mukubitire kuri bene wanyu vyagoranye ivyo byose turabizi ni ibintu twagenda twibonera
ubutunzi bw'igihugu umuzungu ati mbere ndabataye ndigiriye kuko umuzungu ntiyadutaye muri 2015 gusa burya ni kenshi nabivuze yuko ikigega cy'igihugu bavuga ngo bije ngo 52% ngo ni hanze ngo ni ababayeri batoyazana bagaca bazana bya bindi bita amakondisiyonalite bakazomara umwaka wose ariko baranegosia igene boshira mu ngiro ayo makriteri baba bariye ayo makondisiyonalite byo yo hava umwaka ugahakwa guhera ane budgetaire baza barazana duke cyangwa ugasanga ntitunaje ariko igihugu akagerageza kikaguma kibaho mbere mu nyuma bati turigiriye burundu abarundi bagumye babaho mbere n'umwimbu wongerekanye gusumba muramaze kumva ibiharuro byo muri OBR ngene bimeze cyanye n'amakori bijanye n'ubutunzi bw'igihugu ngene ibiharuro byagiye biragenda gushika no munsi byumvikana ko harya yatagira kwitanga ngo ahaguruke yame kukivi hariya ku mutumba yame kukivi ahantu hose azarabona ingene ibintu byifashe ingene ubuzima bw'abene igihugu bwifashe ntiyari kumenya afatira kugira ngo ashobore utanga intumbero kuri iki cyangwa kiriya cyotuma ubutunzi bw'igihugu bwiyongera abarundi bashire kubaho neza ivyo ntitwigeze tubibona mu myaka yahera ntaho twigira tubona umukuru w'igihugu agenda kuraba aho bari imirima myiza nawe arima mu bandi aho bubaka amashuri n'amavuriro ngo akaraba ko zubatswe by'ukuri akagenda nawe akajyamo mu bubaka mbere twese umweru vibukuri kuru ukamanuka natwe twese tugaca dukora gutyo nyene igihugu kikubakwa nk'uko cyubatswe no munsi ivyo rero nta muntu yoza arabideha ivyo ni ibintu bikomakomeye byinshi cyane yagiye akora amakungu agahaguruka akamuhagurukira kubera imigambi myiza ariko arakorera igihugu kubera gucungera ubutunzi bw'igihugu kama Imana yaduhaye amakungu akamuhagurukira ntavuge ati reka jewe nkiza gatwe kanje n'umuryango wanje tugende duheze tufatanye n'aba bazungu yemere bamukoreshe ivyo byose akabyanka akabirahira akaguma ahagaze ku ngingo yafashe y'ukuzokwama yitangira abarundi akabihebera gutembera mu ndege kwama mu nda y'indege ari abantu babikunda sivyo yashatse kugumana n'abarundi kuko abakunda ivyo rero ni ibintu bikomeye cyane abantu bakwiye kumenya bakabona bigatuma babona yuko hariho akarusho hari ikintu gikomeye cyane yamye akorera abarundi bavuze ibijanye no guhanahana ubutegetsi igihugu aragitunganije neza ariko yitegurira kuzogishikiriza uzotorwa mu mahoro n'umutekano ivyo ntitubibona henshi ivyo rero ni teka ridasanzwe ku muntu umukuru w'igihugu hariho ibihugu byinshi mubona ingene biza biragenda ugasanga umuntu nagomba kuhava agomba kubera iki akunda inda yiwe gusa agomba arondera kurondera icyo mugumizaho kugira ngo agumane iryo teka wenyene ariko biriko biratunganwa igihugu cyacu imigambwe mu bijanye na politike imigambwe irahari yakora neza kurikije amategeko abene gihugu umwe wese akaja mu mugambwe yifuza ariko ari wavuze ngo imigambwe yarasambuwe ndagira ndahagaruka aho hantu imigambwe yasambuwe na banyeneyo yashoboye gusambuka kuko akaranga mutima katari gakwiye kuye migambwe yabo ntiyasambuwe nayo icwaye twikuru w'igihugu cyacu wewe ucategereza gukora cyukuraba yuko iyo migambwe ikurikije amategeko iri kwirakora ibikorwa vyayo ikurikije amategeko yarabiranguye ni byinshi cyane rwose rero twovuga kuri nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu kuko yarahuje abarundi ubwoko bwose intara zose uko ibwirizwa shingiro bivuga nta bwoko nta ntara yarenganije mu bijanye n'ubutegetsi ivyo nivyo twibonera mu ishingwa ry'inzego zitandukanye ivyo byose
yari kurondera kwikwegera ko ariko yakurikije amategeko, hanyuma abarundi bose arabereka igihugu icyo ari cyo. Hanyuma ibyari byaranyegejwe mu gihugu mwese nta n'umwe agiye arakurikirana inyigisho zo gukunda igihugu nyaricubahiro umukuru w'igihugu cyacu yagiye arashyikiriza atazumvise. Iyo adafata ujya mwanya ngo atembere igihugu cyose nuba kibandanya kugira ngo yigishe abarundi kuzirikana igihugu, kubona ibyiza igihugu gifise, kumenya iby'abarundi bo kwigengesera mu gihugu cyabo. Hari abarundi benshi imitima ibitarasubira mu nda, hari abarundi benshi bataba bazi iyo bava niyo baja, ariko uno munsi yaratwigishije twese abarundi ivyo abaturongoye kuva kera batigeze baduhishurira, ivyo kava amahanga bari baratunyegeje byose yarabinyeguro yarabitwereka kugira ngo tumenye igihugu cyacu ibyiza gifise, tumenye kandi icyo dutinya kitabereye igihugu cyacu. Sino bivuga byose rero ngo ndabimare, amakritere mwayumvise namwe mwamye muyivugira, twobivuga tukararanga tugasubira bugaca bugasubira bukira tukamara n'ukwezi kose tubivuga tukavyandika bikanka ko tubimara. Ico igikuru nuko muri rusangi ari byiza cyane.